Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane kuba biriko biravugwa mu gisata ca politike be no kubanye politike batandukanye mu nzego zitandukanye z'igihugu hoba mu mugambwe uri ku butegetsi mu nzego za politike z'igihugu mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi mu gihugu ndetse no mu bindi bisata vyinshi bitandukanye. Nuze gucikanwa n'ayo makuru rero ndagwaye kaze bivanye naho dukurikirana uherereye uri nga mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko ubumanuko uburaruko uburengero abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure nka Amerika, Asia, Australia ndetse n'ahandi hose ndabahaye kaze muri ano makuru. Ni mu gihe ngiriyane ziri muri CNDD-FDD nta na hamwe zoshikana igihugu mbere na CNDD-FDD ubwayo ntaho zizoshikana nk'umugambwe atari ugusambuka. Ibi akaba ari ibintu bitangazwa namwe mu bakurikiranira hafi vya politike bavuga yuko yabashize hamwe hatangwemwo ukutumvikana ndetse no gusekana kw'impande zibiri no kuvuga impande zose zihanganye bose ubwabo barabihomberamwo mbere nico bahuriye ko naco kikoba co bigenderamwo. Ngize njyane sizo uyu munsi gusa muri CNDD-FDD kuko zatanguye kera kuva kuri Hussein Rajab mu mwaka w'ibihumbi 2005 benshi bakibuka ko president Nkurunziza ari watowe mu mwaka w'ibihumbi 2005 Hussein Rajab we ahabwa gutwara umugambwe CNDD-FDD. Iki gihe rero bikavugwa yuko Hussein Rajab yari afise ijambo rikomeye cyane mu gihugu mbere ngo hari n'amategeko yahabwa abashikiranganje avuye kuri Hussein Rajab nk'umukuru w'umugambwe atavuye kwa president Nkurunziza ngo vyaranashika kandi akaba haraho Nkurunziza hamagiye nk'umushikiranganje Hussein Rajab akamuhamagara nawe akamubuza kuduga ajayo ndetse ari naho ngo Rajab nawe yahamagaraga umuntu no kuvuga umwe mu bategetsi agiye kumuraba Nkurunziza nawe akabara telefonye undi nawe ati subika urugendo subira mu kazi. Aha rero naho kuri zinjyane zatanguye kera kuri Hussein Rajab haradutse abashigikiye Rajab be n'abashigikiye Nkurunziza birangira Rajab apfunzwe abari bamuri inyuma bose baca bariyorobeka kuri Nkurunziza abandi barahunga igihugu. Izo ngorane ziraza gushika mu mwaka w'ibihumbi 2014 bapfa kudahuriza kuri manda ya gatatu ya Nkurunziza arivyo vyageze kugushaka gutembagaza ubutegetsi bwa president Nkurunziza biciye mu CNDD-FDD ubwabo navyo ngo vyarahitanye CNDD-FDD batari bake bahunze igihugu abandi baca bongera kwiyorobeka kwa kundi nyene ariko batari bamushigikiye ko itoza manda ya gatatu. Tukiringaha kandi kuvyabe mu mwaka w'ibihumbi 2014 benshi bari bukikete ry'abagenerali 13 ryatewe ko umukono n'ivyo bihangange aho basabaga president Nkurunziza gukura mu mabanga bimwe mu bihangange vyari vyarifatiye mu gahanga ivyo bindi arivyo General Arengiyome Bunyoni ndetse na General Adolphe Nshimiyimana kugira ngo bakubwe mu bibanza barimwo hambavu Nkurunziza bandanye kwitoreza ivyikiringo ciwe ca gatatu. Nkuko rero amakuru abivuga mu mwaka w'ibihumbi 2019 naho nyene vyaratswe bagomba gupfa usubirira Nkurunziza mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2020. Ivyo bintu barimwo uyu munsi subwa mbere ngahubwo biri muri kamere y'uwo mugambwe wavuze ko ngo benshi muri bo atampano yo kuyobora bafise ngashobora kuba tarabeshe gico bashoboye cyane ari guterana inkokora be nakajagari aho ni muri CNDD-FDD. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 haratangwaye kandi kunyurana kudasanzwe hagati ya president Ndayishimiye be na Bunyoni birangira Bunyoni apfunzwe nyuma yavyo hari inyegejemwo imigwi itaje habona abari mwiragira rya Nkurunziza be n'abandi ngo bene Samuragwa bakaba bavuga ko Samuragwa n'ubundi ari president Evariste Ndayishimiye yarazwe ingoma na n'umuhisi Petero Nkurunziza ingoma ayimusigira mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ni mu gihe bene mwiragi rya Nkurunziza bo ari babategetsi n'ubundi bamye bakomeye ku butegetsi bwa president Nkurunziza harimo bavanye mu ishamba kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 mu ishamba bagashikana ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005 abandi nabo bakinjira mu bisata vya politike nabo bakayoboka Nkurunziza. Ngivyo rero ni ibintu vyagiye birigaragaza buke aha kenshi yageze kwibuka president Nkurunziza wasanga president Ndayishimiye yifatiye urugendo hanze y'igihugu canke iganwa rya Nkurunziza Cup abategetsi nka bose bo hejuru usanga bavyitabiriye ariko president Ndayishimiye be n'umutambukanyi wiwe ntibahaboneke.
Ivyo vyose rero ngo vyatuma abantu bavyibaza ko vyinshi cane. Munyamicuka cavuye kija habona hagati ya President Ndayishimiye na Reverend Ndikuriyo kugezaho Ndayishimiye yipfuza kenshi ko Reveriye yobogozwa kurongora CNDD-FDD ariko biranka kubera impanuro yahawe n'inararibonye za CNDD-FDD kuko bamweretse ko umugambwe woca usambukamwo ibice. Reverend Ndikuriyo nawe yarahawe impanuro aremera nk'uyobotse Ndayishimiye ariko kagumenyeyo kuko nubu icuka kiri muri CNDD-FDD gifatiye kuri abo bagabo babiri be n'impande zabo bapfa umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza w'ibihumbi 2027. Harya rero mwumvise President Ndayishimiye yavuze ko abarundi ari indyarya ngaraze ico abariko aravuga kuko niko bameze bose nawe nyene. Yaba uruhande rwiwe canke urwa Reverend Ndikuriyo bose n'indyarya gusa. Nta ruhande abarundi bozera ko agakiza kuko bose nibansumirinda gusa. Ngo azogera igihe bamene amabanga ingene bagiye bareba amatora kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 mu mwaka w'ibihumbi 2015 ndetse no mu mwaka w'ibihumbi 2020 ngeka mbere n'ingene biyamajwe 98% mu matora heruka vyose ngo tuzobimenya. Mu kwandika abazotora mwaratevye mutora inkoni amasoko amabarabara vyose mu rugara kugira bene gihugu bagende kwiyandikisha ku nguvu bari bavyanse ngo kirya naco ngo cari kimenyetso simusiga kibe cerekana ko amatora ataco bari bayiteze ko none ngabantu mwanditse ku nguvu bari kubatora gute mu majwi 98% ngo reka tubimwanya gusa kwiba ingoma ntibigoye ahagoye aho uyivugiriza. Nkuko kandi babandanya babivuga n'ubundi kuri iri bombora muri CNDD-FDD mu gihe kugenekerezo ya 2025 uyu mwaka hitezwe inama rukokoma yo mugambwe izobera Igitega nyuma y'amasengesho arangiza ukwezi ngo namba mwibuka benshi baravuze mu minsi iheze ko umushikiranganje w'ikigaga ca leta Dr. Rendi Kumana bitari gukunda akavuga amabanga nkarya yavugiye ku mugaragaro kandi bisanzwe bitamenyerewe muri CNDD-FDD yerekeye ubunyunyezi atazindi nguvu ziri nyuma yiwe. Kandi benshi baravuze ko nakirya cegera cy'utwara fomi bitari gushoboka karo nk'inguvu nka zirye zo kwifatira mugango umushikiranganje atazindi nguvu afise inyuma yewe kandi adahabwa na fomi. Nge Dr. Arendi Kumana yadukiza agashira kurya kura habona atazindi nguvu ziri inyuma yiwe ngo ubu aba yaramaze gutanga imihoho kera. Ariko inyuma y'urugendo giturumbuka rwa President Ndayishimiye mu rubwo bushikiranganje vyarerekanye neza ko yaragiye gutera intege uwo mushikiranganje yifatiye umuganga na fomi ifadikanije na Reverend Ndikuriyo twara CNDD-FDD. Ngibi biriko biraba birerekana neza ko za mpande zibiri ziri muri CNDD-FDD uruhande rwa Sogobe n'uruhande rwa Samuragwa zihanganye bikomeye kandi fomi iravye nabi irashobora kubigwamwo. Inama rukokoma izoba mu mpera z'uku kwezi nizotomora umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2027 mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Kandi ngo Reverend Ndikuriyo ikingo ciwe carangiye cyo gutwara umugambwe ubwo se bizokunda ko yongerwa ayo mabanga. Ugushira abona amanyanga n'ubusuma bw'abategetsi kanaka bishobora kuba vyari ko birondera abategetsi kanaka cyane Reverend Ndikuriyo n'abamushigikiye. Ngaha biraboneka neza ko rero uruhande rwa Reverend Ndikuriyo ritipfuza na gato ko President Ndayishimiye yongera kwitoza kurongora igihugu mu matora y'umwaka uza w'ibihumbi 2027. Ngo President Ndayishimiye nawe ari gukora ibishoboka byose kugira abantu bo mubera intambamye yo kutitoza azobe yabashize ku ruhande. Bamwe batese koko ninde azotsinda iyi ntambara yaba abagabo bompi bakomenga mu gihugu kandi buri wese afise ijambo ni afise igihagararo ijunja ndetse n'ijambo. Ibi navyo reka tubitege umwanya. Myandi makuru abakozi ba BMBC basize bakorewe amabi abakozi ba BMBC basize bakorewe na Procureur General de la République Leonard Manirakiza. Harishira hamwe ngo ryabangamiye bidasanzwe no mushikiriza amanza kizigenzo ya Republika yahahora Leonard Manirakiza. Ivyashikiye irishiramwe n'ikimenyetso c'akarenganyo karanze uyu mugabo yakunda kwita ko anakorera Imana. Abakozi b'iryo shiramwe bakavuga ko bipfuza ko ivyo yabakoreye bija habona. Twibutse ko Procureur General de la République Leonard Manirakiza yabogojwe ku igenekerezo ya 25 Munyonyo umwaka uheze w'ibihumbi 2025 yaranzwe n'amabi menshi cyane agizwe no gufungira abantu busa kudandaza ikigongwe kunyaga amatungo kwanka kurekura abejejwe n'ubutungane be n'abajeje umunyororo gufukira ivya bikomeye vy'abakozi biperereza be n'ibindi.
Reka tubanze tugaruke ku ntahe y'uyu mukozi wa BMBC. Uti ndi umukozi wa sosiyete yitwa BMBC Group. Turabasabye mu dutangira ubu butumwa muzoba mukoze. Sosiyete yacu imaze imyaka 14 ikorera mu gisata cyo kurwiza uburaro. Dukoramo turi benshi ku buryo abakozi bakuru bababa 100, bato nabo bakababa amajana. Hari igihe duhora twababa 1000 iyo amashantiye yaronse ibikoresho neza. Kwigenekerezo ya 27 Gitugutu umwaka uheze w'ibihumbi 2025, Procureur General de la République w'ico gihe yaraje ku kazi ari ku mugoroba hagati y'isaha 10 y'isaha 5 ndetse n'isaha 6 zo mu kagoroba, avuga ko arondera umuyobozi wa societe dukoramwo nta makuriro David. Arasaka mu mabiro yose aramubura, aca aragenda. Nta mapuro zo kudusaka yatweretse canke ngo atubwire uwo ari we. Bukiye mu gitondo yaraje afata abakozi bose bakorera ku cicaro gikora bashira mu cumba kimwe, arugara amadirisha n'imiryango, hama babwira ko atabarekura bataronse umuyobozi wabo. Ico gihe cyose yarahagarariwe n'abapolisi 3 bafise inkoho bazungurutse icumba turimwo batwaza n'amatelefone. Kubera inzara n'ubwoba be no kubura impwemu zikwiye nka Star umugenzi wacu yagiye muri hypoglycemie, bamutwara kwa muganga. Niho rero bamubaza igituma ariko arabagira ko amatohoza kandi batazi ingorane societe yabo ifise. Ronald Manirakiza acababwira ko ari Procureur General de la République ko yemerewe kubikora ataca asabwe kubera igihagararo ciwe. Mu nyuma yarabaretse barataha, ariko agenda ajanye impapuro zo muri comptabilité zirimwo details z'amakonte ya BMBC. Yasize yanditse ku muryango ko BMBC ifashwe kandi ko yugawe, ko kizira ko hagira umuntu asubira no kuhegera. Kugeraho ntitwigeze tumenya ivyo twagirizwa. N'igihe abashefu bacu bitaba Procureur General de la République aho kubabwira ingorane yabaye, yabategetse gusa gukora urutonde rw'amazu n'imiduga vya BMBC, kandi birumvikana kuko umunsi wa mbere aza yagiye atanze PV ivuga ko amatungo yose afashwe, yongera abwira banke guhagarika amakonte yose. Muri ico gihe cyose umushefu mukuru yari mu rugendo rw'akazi hanze. Ibintu vyariko bibogwa n'abashefu bamufasha. No mu nyuma ntitwigeze tumenya imvo yatumye societe dukoramwo BMBC yoba yaragize iyo ngorane, kiretse ko twumvise hacindwe nka 2 ko Procureur General de la République yoba yifashe yisunze ikete ritagira ivyemezo yahawe n'umuntu biboneka ko yashaka gukorana nawe mu kwishikiriza amatungo ya BMBC. Kugira twugururirwe, umuyobozi wa BMBC yarandikiye umukuru w'igihugu amumenyesha ko Procureur General de la République ariko atunyaga. Mu nyuma baciye batuma ko umushefu wacu muri presidence kwisigura. Ntituzi details zose z'ivyabaye kuva ico gihe, ariko Procureur yaciye agabanya akariro ko gukora izo ntonde zo kunyaga BMBC. Mu nyuma rero yaciye akugwa. Hama haje Procureur mushasha, twagiye tubona chef azanana n'abantu bo muri Parquet General de la République kutwugururira biro. Abakozi batangura gusubiza umutima mu nda naho inzara yari mu kutwica. Hari haciye iminsi 42 tudakora. Tumanje gushimira cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatumye ko umushefu wacu akamwumviriza hama akadutabara, maze kubona ikibi kibishe cyo gufyina ku buzima bw'abantu twakorewe na Procureur General de la République Ronald Manirakiza. Turamusavye azotohoze bamwe mu bakora muri presidence baba bagize uruhara mu ngorane twagize, hanyuma abafatire ingingo zibereye. Turashimye kandi Procureur General de la République mushasha ku kuntu yakurikije ubutungane mu kutwugururira. Ngo ubutumwa bushikira abantu twari duheraniye canke twakorana utugambi mu makaritsiye tubamwo, usanga vyaranse ko tubishura nk'uko vyahora. Bamwe bakaba barageze aho batwagiriza ubujyajya. Kwera umushefu wacu biboneka ko atavuze iyi ngorane ku buryo abantu benshi bayimenya, dushatse bayimenye, bamenye ko ubuzima butatworoheye muri aya mezi 3 aheze, ariko kandi ko ubu turiko turakora tuzobishura. Ngo birababaje kubona umuntu ahabwa iteka ryo gukingira abarundi agaca akoresha ubwo bubasha mu kurenganya. Abantu nka Ronald Manirakiza bakwiriye ibihano bikomeye, bakanabacira umukenke mu bagabo. Nyuma yo kubogozwa, Ronald Manirakiza yarapfunzwe iminsi mike mu iperereza, hanyuma baramurekura aridigemvya. Hagati aho amabi yakoze n'amanyanga yakoze atumwe n'ubutegetsi n'ibijanye n'urubanza rwa Bunyoni bahisemwe gushima ivyo yabakoreye, hambavu nabo baramwirukana muri ico kibanza bari bamuhaye kugira ngo agire bimwe abategurira. Ni mu gihe mu yandi makuru tuza kubageza ko tuza kubabwira amagogo y'abasuda bakomeretse babonera mu ikambi ya DC Passive batazira Guantanamo. Bamwe bati ese koko bategetsi b'igisoda ibi bintu murabizi?
hakaba kandi ari n'akamaramaza ko gufata gutya umusuda yakomerekeye ku rugamba nk'uko tuza kubigarukako. Si ivyo gusa kandi kuko ari n'umuryango w'abakongomani uhangayitse cyane aho urangisha umuhungu wabo Sami Bumba. Hari umuryango watakaje wabo asanzwe agendana akagwara ko mu mutwe yitwa Sami Bumba, ni umukongomani. Papa wiwe yitwa Bumba baba kumutakura Première Avenue nimero 60. Baramurondere kuva mu mpera ya Kigarama umwaka weze ntibaramutora, kare yahora agenda akagaruka. Ngariko rero hasa n'ahamaze iminsi imikwabo kubera hari itegeko ko abakongomani baje mu makambi canke mu masite de transit aho babegiranije. Ntawuzi rero ko yoba yajanywe ahantu ngo mwofasha mukarondera. Famille yiwe irahangayitse biteye ubwoba. Uwo mutora yohamagara umuvyeyi wiwe kuri Bumba kuri nimero 652504888. Murakoze. Ngaho rero amakuru yacu yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafinda ko kugira ngo tujucikanwa na dushikiriza na Mpuza TV. Imana iba hezagire.